Mwiriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira share ya YouTube ya ICTV tubashikiriza amakuru agezweho abavugwa hirya no hino. Uyu mwanya tugarukanya andi makuru yihuta n'amakuru avugwa mu vy'umutekano. Tugize imisi tubaha inkuru zerekeye umutekano, ariko nanone tugashimika cane ku nkuru ziriko ziravugwa muri no misi ku ntambara ziriko zirabera muri Republika Demokarasi ya Kongo, ugutsindwa kw'ingabo z'u Burundi, uko ingabo z'u Burundi zirukanwe zikavanwa muri Minembwe, ubu zikaba zarahungiye Baraka naho zikaba zitorohewe. Ibice vyose Burundi bwari bwafashe bikaba bisungerejwe na M23, bikaba bivugwa ku mwanya n'umwanya, ndetse n'igisagara ca Uvira gishobora gusubira mu minwe ya M23. Ivyago bikomeye ku Burundi. Twarababwiye ivy'abarwanyi ba Red Tabara, tubabwira ukuntu bariko bariyegeranya amatangazo yashizwe ahabona, ndetse n'ivyegeranyo vyawo nivyerekanye ko abo barwanyi bemirije gukora ibitero bikomeye ku gihugu c'u Burundi. Twarababwiye umwigeme yavugishije abatari bake. Uyo mwigeme akaba yaravugishije abantu ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse bikanerekana urukundo abatari bake bafitiye Red Tabara, na cane ku vyumviro bagiye baratanga inyuma yuko baboneye uyo mwigeme avuye muri Canada aje kurwana urugamba. Bamwe bakavuga ko nabo bagiye guhamvya Red Tabara, na cane ko bamwe bavuga ko bari barabuze uwoje imbere ngo bamukurikire. Ubuhohorera ibintu bikaba bigenda birafata iyindi sura. Abantu bakibaza bigenda gute ngo umuvyeyi agera hava mu gihugu abayemwo neza, agasiga umuryango akava mu kazi, maze akaja mw'ishamba mu rugamba ashobora no gusigamwo ubuzima. Iki ni ikibazo abantu benshi bibajije. Abantu benshi nyuma yuko babonye iyi foto imaze imisi ivugwa ko ibintu vyinshi cane, bamwe barahimbaza nyeneyo Pamela yashize ahabona iyo foto bakamugina ubutwari, abandi baramutuka bakamukura agashambara. Hari n'abageze ku rwego rwo kumuha umuvyeyi wiwe atari we, bamwambika ibara bavuga ko umuvyeyi wiwe azokwicwa. Ivyo rero bakaba babivuga mu gutera ubwoba. Nkuko rero bimenyerewe, abitwa ko bari kumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, gutukana bumva ariyo nyishu ku bibazo biba bihari, na cane iyo habonetse umuntu atavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Ko abantu bageraho bafata ibirwanisho mu Burundi ndetse no mu karere kacu, ibisi ubwa mbere bibaye, kumbure si n'ubwa nyuma, hamwe inyifato zoguma ari izi, na cane ku butegetsi butabwumva amaborogo y'abanyagihugu. Ikibazo ciza umuntu akwiye kwibaza, coba bigenda gute ngo umuntu ageraho yumva yotanga ubuzima bwiwe kugira abohore igihugu? Inyishu ituma ivyo bintu bidasubira yoba iyihe? Ibi bintu biratangaje cane. Iyi foto nyuma yuko igiye habona, hari vyinshi biriko biranyeguruka. Umupfasoni Pamela ubundi ninde? Twari twamubabwiye ko mu nkuru zacu z'ubuheruka, ariko reka tumugaruke ko kuko inkuru nyinshi ziriko ziravugwa zirahanahanwa mu mirwi y'abasedede FDD, mw'iperereza ry'u Burundi, mu gisirikare, zirashimikira cane, ndetse zikaba zitanguye no gukwiragira inyuma yuko ino foto y'uno mwigeme igiye ahabona. Uyu mupfasoni Pamela Kazekare arazwi gose ku mbuga ngurukana bumenyi, arazwi ko ari umurundi kazi, arazwi ko yabaye umumenyesha makuru kuri radio y'abanyagihugu RPA, arazwi ko mu nyuma yabaye umumenyesha makuru mu Bubiligi, ari mu kuvuga amakuru kuri televiziyo mu Bubiligi, yaramenyekanye cane. Arazwi ko yabaye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza cahonyora ibwirizwa shingiro muri 2015. Arazwi ko aba muri Canada, ko naho nyene yahabaye umumenyesha makuru, ko ahafise iyindi mirimo ahakorera, kandi ko ahafise urugo, ko ari n'umuvyeyi yavyaye. Arazwi ko yama ariko arasemerera agwanya akarenganyo kari mu Burundi. Arazwi kandi ko ashigikiye umuhari Red Tabara, ntiyigera abihinyageza canke ngo abiyishe, ntiyigeze abihisha n'umusi wa rimwe. Ubundi hari benshi bashimira Imana iyo baronse uko baja kuba muri Canada, ariko abantu bakibaza bigenda gute ngo uwashitseyo aba ari we ahitamwo kuvayo akaja kuba mw'ishamba, aho buri saha ashobora no kuba yakwicwa. Ikibazo kimaze kuba ku bantu benshi mu karere kacu,
aho usanga abategetsi benshi batabona uko ibihe bigiye kugenda. Muri Nzero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na rimwe hari umusore w'imyaka 21, 26 yakora mu biro vya perezida wa Uganda, yumvise ko Generali Idi Amin Dada ahejeje gutembagaza perezida Milton Obote. Uwo munsi nyene uwo musore yaciye agira inama na bagenzi we bamurungika muri Tanzania kwa perezida Nyerere kugira ngo amumenyeshe ko bashaka gutangura urugamba rwo kubohora Uganda. Uwo musore yari yitwa Yoweri Kaguta Museveni. Ubuzima bwiwe bwahindutse urugamba rw'imyaka myinshi, yahatswe kwicwa kenshi, yiswe umwasi w'igihugu ciwe kugeza aho afata igihugu inyuma y'imyaka 15. Ubu akaba amaze imyaka 40 atwara igihugu, akaba yaragihinduye akigira igihugu c'amahoro abanyafurika benshi bahungiramwo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda hari umugabo w'impunzi muri Uganda yagize amahirwe arungikwa kwiga ivyigwa bihambaye mu ishuri rya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari afise imyaka 33, niho yari agishinga urugo rwiwe, umukenyezi wiwe yari yibungenze. Uyu mugabo akaba yari yahunze u Rwanda afise imyaka hafi 3. Abiwe ntibari barekuriwe gutaha mu gihugu cabo, ababikoze babaho bacunzwe, ababikoze babaho bacunzwe bidasanzwe, ndetse bakanagirirwa nabi n'ubutegetsi buriho. Aho yari mu vyigwa bihambaye muri Amerika, yaronse amakuru ko umuvandimwe wiwe Fred Rwigema yaguye ku rugamba ariko aragerageza kubohora u Rwanda. Urugamba rwari rwifashe nabi cane gose. Ako kanya yahisemwo gutaha, yikura mu mahigwe atabona benshi. Ayo mahigwe ntiyabona benshi yo kuja kwiga mu bihugu nka Amerika muri ico gihe. Asiga mu mahanga umukenyezi yibungenze, aja kurongora urugamba rwasa n'urutagira kazoza, kuko ingabo nyinshi zari ku rugamba zari zaramaze gucika intege, zibona ko batsinzwe bikomeye. Ubutegetsi bw'ico gihe bwaramututse amabi yose ashoboka, bamwise inyenzi, ntibwasiba kumucapa buvuga ko ataca amaze, buvuga ko ataca ashoboye. Inshuro nyinshi yarahatswe kugwa ku rugamba. Uyu nawe yitwa Paul Kagame, ubu akaba amaze imyaka 26 arongoye u Rwanda. Igihugu yaragihinduye ku rugero rutangaje, amakungu aragitangarira. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatanu hari umwigisha yari muri kaminuza y'u Burundi, yari afise imyaka 31, yari amaze umwaka ashinze urugo. Se yari yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, nawe yaronse amakuru ko ashobora kwicwa azira ubwoko bwiwe. Ntiyasezeye umukenyezi yakunda, yaduze mu mashamba ya Bujumbura Rirare, atavyose atangura urugamba rutaboneka ko hari aho ruzogera. Akiri ku rugamba yiswe umwansi w'u Burundi, ndetse n'ibindi bitutsi vyinshi cane. Yarahakomerekeye bikomeye, yarahatswe kwicwa kenshi. Yaragarutse mu rugo inyuma y'imyaka 8. Mu mwaka wa 2005 naho yatowe kuba umukuru w'igihugu. Uyo nawe yitwa Petero Nkurunziza. Abo bose ikibazo ni kimwe: vyagenze gute ngo bati bihambaye mu buzima bwabo maze baje mu rugamba batazi nuko bazovamwo amarembe? Niki gituma rero umuntu aheba vyose akaja mu rugamba rutaboneka nuko rufise kazoza? Kuri bose inyishu ni imwe, kuko bitumwa n'akarenganyo kaba kari mu gihugu, leta zikazivya abanyagihugu aho gutora inyishu. Urugamba ntiruryoshe namananiza, ntawujayo yizeye ko agiye kuronka ivyiza, ahubwo akenshi aba yanahevye ubuzima bwiwe. Abantu rero bakaba barujamwo kubera atanyishu babona mu mareta yabo. Inyishu z'amareta arenganya zamazisa. Leta ya Idi Amin Dada ntiyigeze yemera ko iriko igwana n'Abaganda, ahubwo yavuga ko yatewe na Tanzania, yavuga ko igwanira iteka ry'igihugu, ko abayitera banki igihugu cabo bagafasha abanyamahanga. Mu nyuma ivyo bitutsi vyarasubiwemwo na leta zakurikiye Idi Amin Dada. Mu Rwanda nayo nako vyagenze. Leta ya Juvenal Habyarimana
yavuga ko yatewe n'Ubuganda. Abagize FPR bo nta nubwo yemera ko ari abantu yabita inyenzi. Yahavuye ikora ishano mu mwaka w'1994. Mu Burundi rero leta yaravuga ko abateye bava muri Tanzania. Mu Burundi leta y'u Burundi yaravuga ko ari abansi b'u Burundi, yarabita amazina ateye ubwoba nka tribaro, terroriste, genocideri. Ayo mareta yose ntiyigeze yemera ko hari ikibazo gikwiriye gutora umuti. Kuba Pamela Kazekare ageze aho aja gufata umuheto, inyishu si ukumutuka, si ukumucapa na AI, si ukumukura agashambara. Nta gitutsi coza gikomeye kurusha ubuzima bw'ishamba yinjiyemwo. Inyishu si ukumukanga ko mu Burundi hari igisirikare gikomeye n'imbonerakure zigavye. Inyishu si ukumukangisha kwica abavyeyi biwe. Ivyo nivyo yaya mareta yandi yakoze mu karere. Ariko inyishu nziza ni ukwemera ko mu Burundi hari ikibazo gikomeye, maze abatwara bakemera ko ibibazo bivugwa kandi bigatoregwa umuti. Pamela arashobora kugwa ku rugamba, nivyo yemeye mu guheba vyose. Kumbure nabiwe barashobora kugirirwa nabi nk'uko vyakozwe n'intwaro yo mu Rwanda mu 1994. Ariko si uwo muti. Ba Pamela bashobora kuba benshi cyane, no mu butegetsi bariyo, mu gisirikare bariyo, mu mbonerakure barimwo, bapfa kwemerana ariko bakarara bararira kubera akarenganyo. Bangahe batwandikira mu mbonerakure ababo banyurujwe bakadutakambira ngo ntituvuga amazina? Ni bangahe batwandikira ko banyazwe twabo ariko batagiraho bitura? Bangahe babura babo kubera ata miti mu bitaro bivuye ku kuba ubutunzi bw'igihugu buri mu karwi gatoya kagipfukamye mu nda? Abo bose ejo barashobora kuba abandi ba Pamela. Birateye isoni rwose kubona ubutegetsi burerekana ababukomokamwo bakabandanya imvugo barareka ababukomokamwo bakabandanya imvugo zibangamira imiryango, kandi bari bagiye ko benshi bagiye ku rugamba basiga abakenyezi babo, mbere bamwe bakaguma bakora muri leta. Bari bagiye ko Petero Nkurunziza yarongoye urugamba ariko Denise Nkurunziza akaguma mu kazi muri PAF. Bari bagiye ko Leonard Nyangoma yarongoye urugamba rwa CNDD ariko ko se yagwaye indege ya gisirikare ikaba ariyo imujana kumuvuza mu bitari Bujumbura. Abavyeyi ntacu bapfana n'ibikorwa vy'umwana wabo akuze, kuko ubuntu buradusaba kubaha imiryango yabo duhanganye canke se abo tutabona ibintu kumwe. Tugumana ubuntu. Amatati mu bihugu ntabura. Ubutwari buhagaze ku kumenya kuyatorera umuti. Abategetsi b'intwari baboneka mu bihe bitoroshe, batora umuti ibara ritaragwa, bakarinda intambara ibihugu vyabo. Abategetsi b'ibitobo bakwegera ibihugu vyabo, baraka ubuntu, barareka ubuntu bugapfa, igihugu kikisanga atamuziro gifise. Ninde azobera Burundi umutabazi mwiza ngo arinde ko amaraso y'abarundi aseseka? Pamela nabo bari kumwe n'abana b'u Burundi. Abasirikare n'imbonerakure n'abana b'u Burundi, bose amaraso yabo ntakwiriye guseseka. Harakenewe umuti. Iyi ni impanuro ikomeye cyane ya Pacifique Ninahazwe, uharanira hagati y'akazi na muntu, akaba narongo ishira hamwe Focode.